n'ingene babayeho. Umukuru w'inama henguzamateka yaragendeye komine Sare yo mu ntara ya Bujumbura na komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza ku magenekerezo ya 4 na 5 ntwarante uno mwaka kugira ngo aganire n'abatowe ku mitumba hamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye kuvyerekeye umutekano, iterambere n'imibano. Mwijambo yashikirije abitavye izo nama, nyene iteka sinzohagera yahamagariye indongozi zo muri ayo makomine gutunganiriza bene gihugu bose mu kubabera abavyeyi koko, gutunganya inama z'imvukira zo ku mitumba kugira bigire hamwe ivyo bateza imbere n'ibindi. Ni muri ntumbero mbere muri leta abavyeyi basaba abatowe ku mitumba niburi gutunganya inama y'imvukira rimwe mu kwezi, ugahamagara imvukira zose muzi. Nimba ari honorable Olivier Suguravuga ku mutumba wayo urongoro, muhamagare mubwira ati nyakubahwa mushinga amateka ku wa 5 uhereza ukwezi tuzaza dufise inama yo ku mutumba kugira ngo twigire hamwe ubuzima bw'umutumba wacu. Nimba ari buramatari avuga ku mutumba wiwanyu mu mutumeko nawe aze kugira ngo muvugane ibibazo bihanze umutumba wanyu. Turiko twitegereza turabona ko umutumba kino gihe ariwo ukwiye kuba isoko y'iterambere. Aho tuba tuvuga ngo komine niyo muryango w'iterambere, ariko ubu turabona ko umutumba ari ukwiye kuba isoko y'iterambere, kuko imitumba tugiye tukayubaka igatera imbere, ikomine iteye imbere, intara iteye imbere. Rero banyakwamwatwe ku mitumba murakwiye gutahura yuko mufise uruhare rudasanzwe mu buzima bw'iterambere ry'igihugu. Ubundi mwebwe mwatwe ku mitumba muri ba byose, kuko nimba ari zigurutse nimwe mutanga raporo, nimba ari inkozi zikiri ziciye aho hantu nimwe mutanga raporo, nimba ari abagwaye bafashwe n'ikiza nimwe mutanga raporo. Urumva ko mujije amagara y'abantu. Nimba imirima yononekaye nimwe mutanga raporo. Urumva ko mujejwe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Mu bisanzwe ibikorwa byose bikorerwa ku mutumba. Nimba ari amashuri biri ku mutumba, nimba ari ivuriro riri ku mutumba. Naco bituma ngenda saba abatuye ku mitumba murakwiye kuza muratanga raporo no mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. No kuvuga rirya shure riri ku mutumba, genda urabe mbega abarimu barigisha abana, baratonda ibyo ukandika. Ni kuvuga ugiye gutanga raporo wa mbere bwira na musantera cyangwa musantera bajya bari mwatuye ku ishure batonda. Mu mpanuro yahaye abitavye izo nama, umukuru w'inama henguzamateka yababwiye cyane ibijanye no kubungabunga umwimbu barose, kugwanya ingeso yo guharika, kwirinda inzoga zitembewe n'amategeko n'ikiza ca coronavirus. Umwimbu ni mwiza mu ntara ya Bubanza, duhere muri komine nziza ya Gihanga, ariko ndabahamagariye gusiganya umwimbu. Akabena nakagorane usanga kimwe kazana nuko nyakabura amatari yabivuze, kazana umutekano muke. Ugasanga abantu umuryango wawe urimbuye, mugabo uyo muryango siwo uriye ivyimburwa byavuye mu cuya babize. Ugasanga umugabo afashe umwimbu arawushoye akiyagenda kurondera umugore agira kabiri. Mwabagabo bajya abagore ntibajya ibiharage, ntibajya irengarenga, bajya inkoko, bajya inyama, bajya amafiriti. Ibyo biheze baca bigira. Ni naho usanga bizanye ingorane mu miryango, abana bagaheba ishure, abana bikabagora kubera ko abavyeyi abana babuze nyene amafaranga yo kugenda ku ishuri, kurihirwa ibikoresho n'iki. Muri komini Sare nyene iteka sinzohagera yari yagiye ajanye n'umurimyi wa kijambere azwi ku izina rya Gatabazi Jean, aho yafashe umwanya wo kwigisha bari bitavye iyo nama ivyerekeye uburimyi bwa kijambere kugira ngo nabo bazoshobore kuza bararonka umwimbu ushimishije. Kuti mubona upima santimetero 40
ako gakoti tugaca tugashinga rero ahantu tuba twibye ikinogo tugateramo ako gakoti. Mwumvise ko kumbe dufise ubundi mwanya uko uzokwigisha, ariko aka gakoti abandi bavuga ngo bashiramo urunguri hakurya cyangwa ngo bashiramo imetero, sivyo. Agakoti ushiramo agakoti kangana na santimetero 40. Hanyuma rero urashiramo umwavu muri iyo kinogo, kiba kinogo kimetero 2 ugaguke hasi ni 60 cyangwa 80. Turashiramo ivyatsi bituma isi ihema kugira ngo yasi izotume wa mugaturonka iyo uja ko isi ica yoroha yo harimo ivyo vyatsi ya santimetero 20. Turongera ko rero ivu ya santimetero 20 nta mavuta turashiramo, tugaca rero dufata umwavu ungana n'ibiro 20 tukawusabagiza muri cya kinogo hejuru ya ryavu atamwavundi wagiyemo, tugaca dufurira n'ubundi n'ivu n'ubundi santimetero 20. Cya kinogo kiba kimaze gutangura kuzura, ca tuzana rero ubundi mwavu ungana n'ibiro 10 tugashirako n'ubundi dukwijije cya kinogo. Hanyuma rero turadushirako ivu, iryo vu tugaca dushingamo agati, aho igiterwa cy'umwumbati giterwa mu gitangura gutegurirwa mu kwezi k'8 ukagitera mu kwezi k'10 imvura yaguye. No kuvuga cya giti gisanzwe nturashiramo iki giti, ushiramo igiti gisanzwe nicyo uzuranyeganza gutyo ukaraba ko imvura yinjiye. Iyo maze rero gusanga imvura yinjiye urakwega cya giti ukaraba ko wa mwavu wamaze kunywana na ryavu. Burya mwavu imvura iguye imanura ubundi ukaduga imvura ikawumwanisha na ryavu. Icyo gihe rero utuzana kagakoti tukitirigi tukagata neza, hanyuma tukagashingamo dukuyemo rwa rutirundi. Abari bitavye izo nama barose akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo yerekeye cyane cyane ivyo abigisha barangurira imirimo yabo muri ayo makomine bataha mu gisagara ca Bujumbura, bigatuma badashobora gutonda ku masaha n'amabarabara yononekaye.